urakoze cyane. Nibyo ibiro Gihe Limited ari nayo ifite ikinyamakuru cya Gihe.com ikoreramo byafashwe n'inkongi y'umuriro ku cyumweru mu masaha y'ijoro ahagana saa 3 z'ijoro. Ubusanzwe ibyo biro biherereye mu mujyi rwagati muri etaje izwi nko kwa Ndamage munsi ya Tedemir. Rero naho ngaho twakoreraga kuva imyaka myinshi ishize. Igice cyafashwe n'inkongi ntabwo inyubako yo kwa Ndamage navugaga ntabwo ari yose yafashwe n'inkongi. Ni etaje ya nyuma ya kane iyo twakoreragamo niyo yafashwe n'inkongi ku cyumweru mu masaha y'ijoro. Kugeza ubu ntabwo turamenya icyayiteye. Polisi ikiri gukora iperereza. Bibwira ko mu minsi ya vuba tuzaba twamenye impamvu yayo. Hari umuntu wari mu biro mu nyubako igihe yafatwaga n'umuriro ku buryo wenda yaba yarakomeretse cyangwa se hari ikintu yahungabanyaho? Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo. Urumva mu masaha y'ijoro muri ibihe bya covid kamwe n'ubundi abantu benshi bakoreraga mu rugo n'abantu bake bajyaga kuri office. Icyo gihe bari batashye nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo. N'ibiki byangiritse, n'ibiki byabashe kurokokamo? Mu kinyamakuru twari dufite ibikoresho byinshi, yaba mudasobwa, yaba kamera, yaba amadokima, ibintu hafi ya byose niko navuga. Muri rusange ibintu byose byari hafi ya byose byari muri office byarangiritse. Kugeza ubu ntabwo turamenya wenda agaciro kabyo kuko bakiri bikuye kubarura. Mwari mufite ubwishingizi bw'ibikoresho byanyu? Ngira ngo wenda ibyo ngibyo bijyanye n'ubwishingizi byo byabazwa ubuyobozi bukuru bwa kampani kuko nibo baba bafite amakuru arenzeho ku byo nakubwira. Numva ibyo ngibyo wenda aribo babasha kubisubiza neza kurushaho kukundusha. Ubu mugiye kuba muri gukora gute mu gihe mutariyongera kwisuganya? Turi mu rugo ariko turi gukora. N'ubundi urumva kubera ibihe bya covid abakozi bakoraga mu rugo. Izo ngamba guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ko abantu bajya mu ofisi baba bakeye. Abenshi rero bakoreraga mu rugo n'ubundi kuva covid yatangira. Ntabwo byari ibintu bitunguranye ko umuntu yakorera mu rugo. Benshi turabimenyereye. Akazi karacyakomeje nk'ibisanzwe. Nta kintu kigeze gihungabana bibaho ku buryo cyatuma nk'umusomyi cyangwa se nk'umuntu ukurikira igihe ashobora kugira impungenge ko atazabona amakuru kandi korera kuri iki. Nta bindi bikorwa by'ubucuruzi byakorerwaga muri iyo nyubako byagizweho ingaruka n'uwo muriro cyangwa se n'andi mazu byari bituranye? Hari n'abandi bantu nka 2 cyangwa 3 bari bafite imiryango 2 cyangwa 3 ntabwo nibuka neza bahakoreraga. Birumvikana ko nabo ibikorwa byabo byangiritse. Naho munsi izindi floor zo hasi, etaje ya mbere, ya kabiri, ya gatatu nta kibazo cyahabaye kuko nko muri etaje ya gatatu twari tuhafite studio ya video ntabwo yigeze yangirika. Muri etaje ya kabiri twari tuhafite studio ya audio nayo nta kibazo kigeze kiyibaho, iracyari imeze neza ntabwo yigeze yangirika. Urumva ko usibye etaje ya nyuma izindi zose nta kibazo zagize. Ugerageje nko gushushanyiriza umuntu utari i Kigali ngo arebe ukuntu uwo muriro wafashe iyo nyubako, wabishushanya gute kugira ngo umuntu yumve uburyo hangiritse? Biragoye kubwira umuntu ukuntu hangiritse, ariko wenda mu magambo makeya ni nk'uko wabona inyubako yari irimo ibintu mu nzu wajyamo ugasanga ibintu byose byahiye, byabaye umuyonga, parafo yahiye, tapi yahiye, ameza yahiye, mudasobwa yahiye, televiziyo yahiye. Byose wageramo ugasanga ushobora kurikonesamo utuntu duke na duke ariko ntabwo byose byahiye. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wagenda ngo uvuge ngo iki cyari gifasha ahangaha. Ni ahantu hahindutse completely harahiye. Philbert Girinema, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Bicanyi binjira mu nzu yiwe ku murwa mukuru Port-au-Prince. Umushikirizamanza akuwe Bedford Claude yavuze mu ndwi iheze ko hari amatelefone yumvirijwe yerekanye ko umushikiranganji wa mbere Henry yavuganye kuri telefone 2 n'umugabo avuga ko yari ku mutwe wabishe Moise mu ijoro iryo bara ryabereye ko. Umushikirizamanza mukuru wa Haiti akuwe ejo kuwa 2 yari yasavye umucamanza gukurikirana umushikiranganji wa mbere Ariel Henry ku rupfu rwa perezida, yongera asaba abategetsi kumubuza kuva mu gihugu. Hanze ya Afrika hari ibimenyetso birushiriza kugwirirana kw'abanywanyi b'imihari y'iterabwoba Al-Qaeda na leta ya Kisilamu bariko berekeza amaso yo kuzogira amacumbi muri Afghanistan kuva aho abatalibani bafatiye ubutegetsi mu kwezi guheze. Raporo z'ibanze zasohowe mu ndwi iheze zerekanye ko ibiganiro hagati y'iyo mihari y'iterabwoba vyiyongereye, aho bagaragaza ko bifuza kuja muri Afghanistan. Ariko umutegetsi mu iperereza rya Leta Zunze za Amerika yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko bamwe baza bamaze gutangura urwo rugendo berekeza muri Afghanistan. Icegera c'umuyobozi w'ikigo ca Amerika kijejwe iperereza CIA
David Cohen yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko hariho ibimenyetso bya bamwe mu ba Al-Qaeda bariko berekeza muri Afghanistan. Yavuze kandi ko amakungu atabaye maso Al-Qaeda ishobora gusubira kwisuganya mu mwaka umwe. Ibindi bigo by'iperereza ku isi bifise amakenga ko abategetsi bakuru ba Al-Qaeda ubu baba muri Irani nka Saif al-Adel, umukomanda wo ku rwego rwa kabiri, nawe nyene atankeka azoja muri Afghanistan. Mu karere ko mu buseruko bwo hagati, abanyepalestina bashika 1,400 bafungiwe muri Israeli bategekanya kuja mu myiyerekano yo kwiyicisha inzara biyamiriza uburyo bafunzwemwo kuva hatorotse abanyororo 6 mu ndwi iheze. Ubutegetsi bwa Palestina bwabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Kuva hatorotse abo banyororo 6 mu ibohero ricungerewe cyane mu buraruko bwa Israeli ku itariki ya 6 y'uku kwezi kw'icenda, abandi banyororo amajana baciye bimurirwa mu yandi mabohero kandi n'ibintu byabo birafatwa. Abanyororo basigaye barafashwe n'ishavu baca batangura turira imiriro mu mabohero atari make. Umukuru w'amabohero muri Palestina Kadri Abu Bakri avuga ko ibintu byifashe nabi mu mabohero ko aricyo gituma bahisemwo kuzokwicisha inzara. Yavuze ko abanyororo 380 ku barenga 4,000 b'abanyepalestina bari mu mabohero muri Israeli bategekanya gutangura iyo myiyerekano ku munsi wa gatanu. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Kuri internet ni wa@radio-yacu.voa.com. Kuri YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio Yacu. Mu makuru y'ibiyaga bigari, i Kigali mu Rwanda, ibiro by'ikinyamakuru igihe.com cyandikirwa kuri murandasi byarahiye birakongoka. Nibyo ibiro Gihe Limited ari nayo ifite ikinyamakuru cya igihe.com ikoreramo byafashwe n'inkongi y'umuriro ku cyumweru mu masaha y'ijoro ahagana saa 3 z'ijoro. Uyu ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Igihe, Philibert Girinema. Turamwumva mu kanya mu makuru arambuye. Muri aya makuru kandi, inteko ishinga amategeko y'u Burundi yaraye yemeje itegeko rivuguruye rigenga impunzi. Mu kiganiro Amerikana turavuga ku itora rya mbere na mbere rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabaye mu 1789. Ikaze nanone kuri radio yanyu, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru rero, ejo bundi kuwa mbere ibiro by'ikigo cyitwa Igihe Limited gifite ikinyamakuru cyitwa igihe.com cyandikirwa kuri murandasi byafashwe n'inkongi y'umuriro birashya birakongoka. Ibi biro biri mu nyubako iri mu mujyi wa Kigali izwi nko kwa Ndamage. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye n'umwanditsi mukuru w'Igihe Philibert Girinema. Urakoze cyane. Umwanditsi mukuru w'igihe.com Philibert Girinema yaganiraga na mugenzi wacu Tim Ishimwe. Bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugana kandi n'abahagarariye umuryango wa Ndamage ari bo nyirigorofa, ariko ntibifuje kugira icyo batangaza kuri iyi nkongi y'umuriro yatwitse rero aho ikinyamakuru igihe.com bikorera muri iyi nyubako.
tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Inteko ishinga amategeko yaraye yemeje itegeko rivuguruye rigenga impunzi. Mu birigize harimo ingingo ikumira impunzi kongera kuba mu mujyi uwo ari wo wose mu Burundi. Ku bindi birikubiyemo na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati yasiguriye abashinga amateka ku itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga, impunzi n'abatagira kabiri begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi aho bita apatride mu gifaransa rimaze imyaka irenga 30 kandi ko ari ngombwa ko rishasha abashinga amateka babwirizwa kubanza kuryemeza kugira ngo rije mu ngiro. Iryo tegeko ririmo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'u Burundi uhereye ku mwidegemvyo wo gutembera mu gihugu, ukwankirwa kuba mu bisagara, ukubakana n'abavuka gihugu, kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu, uguhabwa ubwenegihugu n'ibindi. Kuva mu kwa gatatu 1989 haba integuro ya mbere y'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka igihugu, Gervain Ndirakobuca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo, harimo iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira, ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi, indengambibe harimo iterabwoba n'ibindi. Ubijanye na kino gisata vyose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bw'abasohoka n'abinjira PAF mu gihe vyahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye, bumwe bwegukira intwaro yo hagati, ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu, mu gihe ubushikiranganji bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri, muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mu mwaka uheze. Umushikiranganji Ndirakobuca yabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaba twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora urucuruzwa rw'abantu tuzokosorwa vyoroshe itegeko rimaze kuja mu ngiro. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko, imwe mu yimwe kambi y'impunzi z'abakongomani asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakarutimana mubwira abajejwe ibi byo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cacu ko bo bakurikirana cane ku bijanye n'uruja n'uruza, kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bokurikiranwa. Ibi nkabivuga ko hari igihe abenegihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zidegemvya cane kurusha abenegihugu. Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka nawe yifuza ko ata mpunzi zosubira kuba mu bisagara. Ubaye impunzi nta gaciro ugifise, uwo ari we wese arakuhonyanga, niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo. Uri umuntu udafise iyo uja n'iyo upfa, uri impunzi nuvuga ko nta droit. Ntibaze baza bababesha ngo hariho ngo droit y'impunzi, nta droit ibaho. Kemera bakagukwega mu vyondo igihe bashakiye bakakureka. Hariho abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano, ariko usanga bafise uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi bava mu makambi baje kuraba inka zabo ahi Bujumbura. Hariho n'abandi bakubwira yuko bafise uburenganzira bwo kuba mu muji, nta mpunzi ba mu muji. Gervain Ndirakobuca umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati yajanye integuro nshasha mu nama nshinga amateka avuga ko imaze kwemezwa ibibazo vyose bizotorerwa umuti. Twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cane n'abarongoye amakambi. Barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine mu yindi, turafise impunzi zitari nke ziba mu bisagara. Nibaza yuko ari ibintu vyo kugarukako kugira umuntu azarabikosora buke usanga ari n'ikibazo mu gihe nk'umuntu yahuza avuye muri leta iharanira demokarasi ya Kongo agashashika ngaho i Bujumbura ari minota mike akaba yashitse Kongo akongera akagaruka, usanga bitoroshe. Umushinga amateka Apollinaire Sindayikengera warajwe ishinga n'ikibazo c'abarundi baba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira. Abarundi bari muri diaspora iyo amapasiporo yabo yaheze igihe bagomba kuyaronondera birabagora cane, bigasaba mbere ko babanza gushikira ino zoba niziye zituma bitaborohera, kandi tuzi yuko hamwe no mu bihugu twagikanije babikora. Aho umushikiranganji Ndirakobuca yemeza ko kiretse abanyeshuri ata wundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi. Kurya umuntu mu kuronka karanga muntu abanza gushika kuri komine, nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikete ari hanze ngo ni muntu yikire pasiporo, ko ari urupapuro rufise akamaro kandi akamaro kadasanzwe. Pasiporo yiwe yaheze naze ashika i Burundi asabe iyindi ambone diforme, binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe. Hariho abo duhereza l'exception n'abanyeshuri abafise bourse ya leta, abadafise bourse ya leta. Iyi nteguro
leta yaturungikiye mwayemeje 100%. iyo nteguro y'itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'uburundi yemejwe 100% n'abashingamateka. Eroje uri Kaneza, Ijwi rya Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Tukiri mu Burundi, umukuru w'umujyi wa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu, Jimmy Hatungimana yatanze itegeko ko abantu bose bajya ahantu hahurira abantu benshi bagomba kwambara agapfukamunwa n'amazuru. Uzabirengaho azahanishwa ihadabu igera ku bihumbi 100. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Mu nama n'abarongoye intwaro n'abaserukira igipolisi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, Jimmy Hatungimana arongoye ico gisagara yabamenyesheje ko binjiranywe n'ikiza ca COVID-19 kandi ko kibangamiye imiryango. Yabasavye kwikingira aho bari hose, na cane cane mu makoraniro ahuriramwo n'abantu benshi mu kwambara agafukamunwa. Jimmy Hatungimana yamenyesheje ko ugifise agahigihigi yotembera mu bitaro vya Bujumbura akirabira ko ico kiza kibangamiye abanyagihugu. Yaciye abamenyesha ko bobandanya bahimiriza abo barongoye utazokurikiza impanuro yahawe akazohanishwa ihadabu y'ibihumbi 100 n'abo barongoye abandi badasigaye inyuma. Ngira nta muntu n'umwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19. Atariho ni Imana, mugabo ariho naho reka twipange. Ikiza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero rudasanzwe. Murabona kubona twakoraniye hano, mbona abantu 3 bambaye agafukamunwa, nako ni 4. Ariko mumenye amakoraniro nk'aya mwebwe mujeje intwaro yuko muzoza mugenzura neza abantu bambaye agafukamunwa mu ma assemblée manini nk'aya. Murabe ko abantu bakaravye kenshi, murabe ko abantu batariko barayambirana. Geraze Ndabirabe arongoye inama nshingamateka nawe nyene aremanga ko ico kiza kihari mu Burundi kandi ku bwinshi. Asaba abashingamateka kwipimisha kenshi gashoboka kugira bamenye uko amagara yabo yifashe. Abashingamateka mwese kandi abakozi bose ikintu kijanye na corona mubandanye mwipimisha, nimurindire ko wumva hari ahantu babara, mubandanye mwipimisha n'imiryango yanyu n'ababanyi banyu mubabonye muri abioti mwipimishe. Abo ushobora gushikira wese abioti ipimishe, nta mahera babasaba. Haguruke rero tuze twipimisha nka 3 mu ndwi, mwebwe abashingamateka nka 3 mu ndwi mwipimishe. N'abamenyesha amakuru nabo bariko baratwumva nabo nyene bipimisha. Aho mukunda kugenda henshi muripimisha nka 4 mu ndwi, mwebwe muragenda cyane. Naho rero biruko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca arongoye n'umugwi w'igihugu wo kugwanya ikiza ca corona amenyesha ko mu Burundi atawe bazohatira gufata urucanco. Ni mu gihe ibindi bihugu bihimiriza abanyagihugu kwicandagisha imwe mu nzira zirashe yo kugwanya COVID-19. Muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine, ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije aho tuzoyashikiriza. Muri Kamebu no muri NSP amafirigo twarayategekanije, mutuzanire tubike. Umurundi azokumva bishaka ko akeneye vaccine azoca agenda yitura bikeneye bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe, mugabe bizomushikira ntazobaze leta. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine, nibatuzanire iyo vaccine tuyibike. Muganga Yohani Minani yigeze kurongora ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ku ntwaro ya Melchior Ndadaye amenyesha ko leta iriho yitwara nabi
mu bijanye no gutuza ico kiza, agasaba umukuru w'igihugu gufata iya mbere mu kurwanya ako karanda, utamukurikiye akabogozwa. Ni ibintu vyoroshe kurwanya iki kiza COVID-19 na cane cane gutangura gucancisha abanyagihugu. Turasavye umukuru w'igihugu kuko niwe biraba ubwa mbere na mbere ahaguruke, ntareke ngo arafise abashikiranganji ngo arafise ikipe tekinike ngo irimwo irabikora, abo wa mbere ahaguruka mu kurwanya iki kiza. Bitabaye uko ejo abo bose barimwo barapfa, bazorira batuka umukuru w'igihugu, batuka leta, bazovuga ko ari perezida wenyene yabariye, ari leta yiwe yabariye, ko batagira ikibahurura. Igihugu cy'u Burundi nico conyene mu karere ka Afrika y'ubuseruko kitaratangura gucandaga abanyagihugu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Muracyumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro Amerikana kibagezaho ibiranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubu no mu gihe cyashize. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 9 mu 1788, intumwa za leta 13 zari zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe zagennye umunsi w'itora rya mbere na mbere rya perezida w'igihugu. Nibyo tuganiraho muri make cyane. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemejwe burundu mu kwezi kwa gatandatu 1788. Mbere yaryo leta 13 zari zigize igihugu icyo gihe zari zifite ubwigenge busesuye, zigahuzwa gusa n'inama y'intumwa zazo, ari nayo yashyizeho itegeko nshinga nyine ry'igihugu cyose. Iri tegeko nshinga ryateganyaga inzego z'ubutegetsi nshyashya zitari zarigeze zibaho: urwego nshingamategeko, urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu, n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Ni gutyo ku itariki ya 13 y'ukwa 9 1788, intumwa za leta 13 zemeje iteka rigena itariki yo gutora perezida w'igihugu, bityo inzego zose zigatangira zigakora izi nzego nshyashya. Bene iri tora naryo ryari irya mbere mu mateka y'isi. Ibindi bihugu byose byo ku isi byategekwaga n'abami basimburana ku ngoma mu muryango nta tora ribaye. Abanyamerika rero, kuko nta rundi rugero bari bafite bareberaho ku isi, babanje kujya impaka ndende zo kumenya uko itora ryagenda. Baje kumvikana ko umukuru w'igihugu azajya atorwa na koleji z'abatora, ni ukuvuga abaturage batoranyijwe muri buri leta bagahura bagatora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo inzego z'ubutegetsi nshyashya z'igihugu zivuke kandi zitangire gukora, intumwa za leta 13 zemeje ko buri yose izatoranya koleji y'abatora yayo ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 1789, kandi zose zigaterana ku itariki ya 4 y'ukwa 2 muri uwo mwaka w'1789 kugira ngo zitore perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko byagenze. Nawe inteko ishinga amategeko Congress, uko tuyizi muri iki gihe igizwe na Sena n'umutwe w'abadepite, yateranye bwa mbere na mbere ku itariki ya 4 y'ukwa 3 1789. Nuko uko inzego nshyashya zatangiye gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ijwi ry'Amerika. nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inteko ishinga amategeko, mu bakandida 12 biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu, koleji z'abatora zahaye George Washington amajwi 69 aba umukuru w'igihugu wa mbere na mbere. Yakurikiwe mu majwi na John Adams wabonye 38 amubera vice president. Icyo gihe amashyaka yari atarabaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwabaga rero uwa mbere mu majwi niwe wabaga atowe akayobora igihugu, uwa kabiri mu majwi agafata umwanya wa vice president. Congress imitwe yombi iteranye yabaruye amajwi kandi yemeza burundu ibyavuye mu matora yari yakozwe rero na za koleji z'abatora ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 1789. President George Washington yaremejwe nyine, noneho arahira ku itariki ya 30 yakurikiyeho, ni ukuvuga kuri 30 y'ukwa 4 1789. Yarangije manda ya mbere imwe y'imyaka 4, arongera aratorwa. Arangije manda ya kabiri, we ku giti cye yafashe icyemezo cyo kuva ku butegetsi ku bushake bwe, nubwo bwose itegeko nshinga ritamubuzaga kwiyamamaza inshuro zose ashaka. Ariko nyine itegeko nshinga ryaje gushinga manda 2 ntarengwa ku mukuru w'igihugu mu 1951. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi.